Indundi TV hamwe na Dijo ndazi ko amakuru menshi muba muyazi kuva kuri aba superstars bacu mugabo ndagarutse twerekane image nyene bajya ba influencer bavuga ngo ni Chevale hamwe na Simbizi amwe nyene bavuga ati ngo Kiriku yarafashe ikintu ngagira bakubite kanze turabeyo image tugire nico tubivuze ko ariko ndagusaba imbabazi murazi neza ko ari saa 2 z'ijoro iyo bitagoranye iyo byagoranye nawe mugaheza mugatubabarira mukanya n'amakuru idonido ndaje ngo hanihe banyitse kidoma ngo ndabakoma yes nuko urazi neza yuko namangaha tuvuga ati nukuri aba boss biragenze neza batangiye gushiramo imitahe mu baririmbyi ibintu nyene bikagenda bien kijya twarakubwiye ati nukuri hariho competition iza mu gihugu utegerezwa kuyivuga bakurondeye batakurondeye bari kintu nyene kiba ari big kiba ariko kirabera mu gihugu twese twararyohewe canke ni twaryohewe tubonye nyene Kiriku atwaye umuduga uretse yuko aba ama competition nyene yanda komeye nkajya Brarudi ibiki na biki mugabo yari competition nyene je yerekanye yuko itanze ikintu ciza cyane kandi cingira akamaro ku muririmbyi twese turavuga ati arakwiye ngo niryo higanwa rya mbere litagiyemwo ubusuma inyuma yo ngaho rero ngo byarimwe amasezerano ngo si ibintu byo gutora gutya gusa ngumva ngo harimo amasezerano yuko ategeza guposta ivyo byose rero twabimenyeshejwe niki twabimenyeshejwe nuko bamwe uwitwa Simbizi muramuzi bien sûr niwe yarahagarikiye muri ryo higanwa niwe yashiye ngo kurondera n'abaririmbyi kuko mu nyuma higanwa riheze yaraciye ku rubuga rwiwe arandika ati vy'ukuri munshimire kuba nanje nashoboye guhagarikira rino higanwa ngo nibindi byose ngenda ndakora yes naho rero twaciye tubona murakoresha ama smartphone bien sûr muriko murabibona nago n'ama video bavuga turumva Kiriku twaramubwiye ko ihiganwa arimwo ategerezwa guposta gatatu kundwi mugabo urumva we na warahindura avuga ati basi gatatu ku kwezi bien sûr ngo ubu rero bararindiriye ngo nacara posta ngo tugiye kumubwira gusa gutyo ngo yaciye aterura uruntu reka turabe muri video ukuntu byari bimeze bose rero bari muri kabare nyine bari kuramubaza nawe akaterura biragaruka rero ngo ari ibintu ngo biba bitwengeje ku ruhande rumwe mugabo wumva ati ko ari ibintu biteye akababaro bibabaje dushobora kugaruka je na wewe nyene uri kuradukurikira wowe nyene washimye gukurikirana Monday Superstars wowe nyene uno munsi uri kuraraba Indundi TV uze ngaha tuvugane kuvyerekeranye na bino bintu wewe wabifashe gute bajya bashoye guhurira hajya muri kijya kibanza bose umumose abaje kuryoherwa umumose aje gutya ngo kuca umubaza ati kuvyerekeranye na Superbat ngo nabiro vya Superbat byari bihari mu mutumeko ama mu mubazi ivyo bintu ngo kuko ngiyo hageze mu bintu vy'inzoga urumva ko umuntu wese ngo bafise ishavu giwe ukuntu rigenda narababwiye umuririmbyi Lolilo ukuntu wewe ebana ugiye kuzara gutya muri tavyo cha bomora hajya nyene kubera iki ibintu vy'ishavu mugabo kwa Kiriku mengo ibi bintu ntitwabibona uribuka yuko bigeze kuba bafite ibintu batagenda neza la DJ Pole yaje arakora ka video ngo nukuri ngo jewe ndubaha ngo mugabo byo gutinya sindimwo urumva aratanga ubutumwa aragira gutya rero ku buryo bwo gufata rero ico kintu ngo ashe kugitera umuntu gushikisaje na wewe ntidushaka kuvyemeza nta video baduhaye ariko birashaka kuba abandi nabo bakavuga ati yo bari base kugira ga Superbat bandanye kiravugwa mugabo hamwe yo bari base yo bari kiragenda gute kubera yashoye no kugira accident ujya muduga nyene sha yahawe na Superbat mugabo bamwe rero muri babandi nyene baba influencer nyene baraza ati urumva ko akaduga bwabo ndisha umuntu mwene wanyu ngo arabura ikintu akababara akagenda nawe ukacuza ugakoma amashi ukaryoherwa ngo iyo accident yayigize kuri ari ibintu yari ko aranywa antweta nyene
mu kuvuga mu kuntu bavuze yuko bashoboye gukubitanira muri ba bavuga ko ngo we ari ibintu yari ko aramotanye n'ibintu mugabo Kiriku naratubwira eske inzoga n'ibindi bintu biba ariko biramotana yes icyo cyo tugaruka ngatuvugane kuri wowe nyene uri kurankurikira bari kuvyifatamwo gute bantu babiri hagati yabo ninde afise ikosa uno munsi urabona yuko abagwiza tunga bategerezwa kuza kandi mu gutora batora impano kuko urumva ko kugira batora ijya mpano kandi bakavuga ati ihiganwa ryagenze neza nuko bari babonye yuko ari umukozi ujya mukozi rero yari kubarizwa muri kijya kibanza canke umukozi wewe yari kuvyifatamwo gute mu gihe bamubarije muri ico kibanza pointre gira icumbwiye kuvyerekeranye nayo makuru ariko tuvuga duti twese mu mutekano nangere dukora ibikorwa mugabo ko nari mpejeje kwibabwira nyene kuvyerekeranye na Kiriku hari amakuru ariko aracana ko yuko hari umwe mu bari basanzwe bariko barakorana Hakimoza bakoranye igihe kirekire kuva bakiva muri Bantu Boy ariko niwe nyene ari manager yawo murondera ugirize gutya jewe kubganje kwanza nka Dijo ndaziko nageze guca kwa Hakimoza ndambwira ati nukuri ndakeneye umuririmbyi kwa kundi nyene twama turiko turabigira ntana kimwe yashimye kwivuga ko ahubwo yambwiye ati ari umuntu ubu jewe ndi busy hari umuntu ariko arabikurikirana ubu reka ndaguhe inimero yiwe abona ko buke nanje ndiko ndaza ku bantu bariko baravuga yuko baba baravanye birashoboka canke nibishoboke twizere ko bonyene bakoresheje umunwa birashobora gukunda batubwire none baduha amakuru y'imvaho Hakimoza bakoranye igihe kirekire ari ibikorwa byinshi bagiye barakora mbetse ugerageje no kuraba Double J na Hakimumengo n'abantu bavukana ukuntu abona none byo babivuye kuki ibyo babimeze gute yo bari Hakimu nyene yo navyo nyene ubuzima rigiye bugusaba yuko ubanza kubivamwo hama ukagaruka canke bikagenda gutya twizere yuko amakuru y'imvaho yose ari wabo je ucunkundira ndakwereke kwanza umuduga ngo twamubonye aho nanye na wa mu boss wa hariya muri Tanzania ngo baza ko butandukira ubu boss ngo buzabwa mwandukiye Satbi ndaje ndakubwira ibya Satbi mugabo umuduga wongira uri kurawubona titi ngo ruwa Satbi imiliyoni ngijana na byose ngo biva mu gukora bwabone kanze dutangurire kwanza ku bya Afrima Award Satbi kuba bo mugira umuririmbyi w'umwaka sinzi ko tuvyumva cyo kimwe na wowe kurankurikira mugabo bamwe baravyemeza kandi mu kuvyemeza bavuga ati nukuri afise ibikorwa byinshi yagiye arakora arafise ibintu byinshi agiye arakora kabisa uretse rero amapiano uretse ama collabo nonze ko na single yayizanye nazo kunda kandi ari ku rukundo rusanu rwanyobeye ibintu by'abasigeri kuko urumva yuko nawe wenyine urafise ukuntu wowe uvyumva urashobora kumuha cyangwa ukatubwira uwundi washoboye guha yes muri Afrima Awards nkuko yadusezeye murazi neza ko yaravuye muri tour muri Europe acaragenda direct no muri Nigeria ijya award rero Afrima Award kenshi iyo umuririmbyi uhashitse utegeza guserukana imico yiwanyu urabona ko Satbi nyene yaciye abikoresha araberekana amabara 3 ibendera ryacu anako ngo n'u Burundi Satbi rero ashitse ku kibuga c'indege amajambo yashoye gushikiriza abona neza yuko bamwe bagiye bayashigikira nivyo igihugu baracitangira bakagenda bakarondera n'amakompetition ariko araba gutya ibisabwa bakavyerekana ugaheza ukaja na wewe ngo kijya kwanza kuba gusa uri watowe gusa kuja mwihiganwa ngo vyonyene ngo biba ari ikintu giguze cyane kuzana award naco nikindi ngo kuri iyi ncuro rero ngo nitwamushigikira birashobora gukunda nivyo ngo nivyo mugabo nyene turabona yuko muri kino gihe nyene abantu bose hari umuntu akicumva yuko entertainment canke umuntu nyene ari mu muziki atarakimwe bimaze nizere ko atamuntu numwe akivuga rino jambo ahubwo rero duhaguruke dushobore kubashigikira Satbi rero ati sino canza
nza ngaha ngo nce nicara muri Malibu urabona ko yabaye fire ngo buja piano kirisetse zose zashoboye gutambirwaho satubona ko mu mwambaro asigaye abegwa ngo duce nyine nk'abasta ngo urashobora ngo kwambara nk'umusa muga ngo kuba umusta ngo nico kiba kigoye iyo ubaye rero umusta ugaca wambara kandi nk'umusa icabiryoha yes ku ruhande rwa Satubi urumva neza yuko nuko amakuru yiwe ngo ubu kandi ngo umwaka wa 2026 ngo agiye kwereka yuko kwa kuntu yahora akora ari loko cyane agiye kwagura n'Uburundi bushobore kumugenda mu makungu nigiki uri kurakundira kano kanya Satubi gira kwandi cungiye Yes numwaka wa 2026 ngo kuwakoze rero yakoze muga gushika isaha aba boss bariye ko deko ratanga ubushimwe ku baririmbyi b'umwaka nyene tubabone tugiye mu baririmbyi kazi turabura uwo dutora tugiye wa ubu bavuga n'uyu niba mutwereke habe n'amatora ibintu bikunde hama nyene hagwire umuzaro nyene uze aba boss mu bishiremwo mwerekane yuko zino mpano muriko murazishigikira ku ruhande rero rwa Natasha ngo urashobora kuba umuririmbyi ego mugabo ugasanga nyene mugabo nyene kuba umustar n'ikindi Natasha rero kubwiyo nkuko yamariko arashima ati vyukuri ari abantu bavuga ko ndira boss kandi mfise amahera siki mugabo umugabo wanje ankunda kubera nanje ndumukozi burya muri yarya amahera nanje nikuya nanje nkora babona neza ko igenekezo rya 14 ukwezi kwa mbere hajya kuri Club Dirake na nyene icubahiro umukuru w'igihugu niyo yari yishikiye raba rero makuru tuje tuza nga tuyavuge kubera tubonamwo Natasha tubonye Club Dirake je tubona Natasha sesa kubera afise inyenyeri nawe nyene avuga ati none bien sûr kubera yabonye yuko nawe ari umugore ashaka kumufasha bagakora nico gituma abana nawe kandi nico gituma Natasha nawe nyine abandanya nawe ariko arakora uretse rero yuko yari byari birori byo kugurura icese igitabo mugabo nawe Natasha rero ngo vuba nawe nyene agiye kwandika igitabo ciwe ikivuga ku mateka yiwe ngo kubuzima yagiye aracamwo bamwe murazi yuko mwama muriko murazana udufoto twa Natasha wa kera badi biraba bakabura Natasha mu ma video indirimbo zitandukanye zo ngaha iwacu aho nakoneza yuko entertainment yari yayirukiye igihe kirekire benshi baramuzi aho nyene kwa kundi umuntu abari ko arirondera ati novaye nkagira guke urabona ko byose ngo agiye kubishira mu gitabo ngo nivyo yagiye arakora ibikorwa byose iyi nkuru rero tukaba tuyikesha management yiwe mugabo aratubwira ati attention bizofata igihe kuko ngo hari abantu bakenewe kurondegwa hari abantu tegerezwa kuboneka muri ico gitabo bivanye nuko histoire yiwe usanga ari ndende ngo izokwigisha benshi bamwe babonye yuko gucika intege mu buzima ari bibi cyane ahubwo ari gukora akakenya tuko turavugana uziko abarizwa muri Europe aho abana biwe basanzwe baba yes igihugu ngo ahari hose nicabandanya ariko aravuga ngo kuba rero ubu uri umustar tuvyemere nimba bamwe bavuga ko azi kuririmba nimba atazi kuririmba nimba agira gutya mugabo turemeranya yuko ari umustar kimwe turemeranya yuko ari umustar bien sûr ni Natasha rero tugiye kubona ivyo yagiye ararangura yes Voilà n'abantu bo muri gospel murabona ko muri kino gihe bariko barakora kandi bariko barabikora bien witwa Maguru Danielson mwaramumenye mu ndirimbo za urigikoma ngoma Yesu urigikoma urazi kubu asanzwe ari hariya muri Australia indirimbo ziwe rero indirimbo yiwe ubu haruka ngo ibintu vy'amaduwi ngo
Chagua Marafiki, Chagua Marafiki. Indirimbo nyinshi rero ubu maguru abona ko ashitse muri Australia yahavuye arakora ngo biba bigoye rero mu gihugu c'abandi kugira ukore abantu basubire kandi bakumve. Ariyo festival rero yahora ategura hajya Gospel Mega Gospel Festival yama ariko arategura hajya ngo kuri icuro rero agiye kuyitegurira mu gihugu c'u Burundi. Igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu niyo tariki amaze kuba atanga ngo nta gusiba ngo datera abantu ushobora kuyandika ngo kubera vuba arashaka kuza atubwire byinshi kuvyerekeranye n'ibikorwa agiye gukorera ngaha neza na neza. Uretse indirimbo ziwe nibiki aje gukora, twizere ko byose tuzoheza natwe tunamurondere tumenye byinshi. Yari yarabivuze ati ari umunsi nzoza kubikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi, abahezagirwa rero abitegura umva ko gahunda amaze kuba ndayibaha. Nuko ni Monday Superstars muri no mwaka ubona ko mwaka wa 2026 bamwe ku baririmbi watanguye neza abandi bagize gutya. Drama team amaze kubona ko amaze kuduha indirimbo wosanga ariyo tuzoca tumarana n'uno mwaka wose. Genda muyumvirize ama ugenda umushigikire bien sûr, ariko kandi ku ruhande rwa Kidumu urabona ko adosubira kandi ikigali adosubira kandi ikigali kuri Saint Valentin abariro 14 février ibintu biguma amadiri rero abaririmbye urabona ko babandanya bari ko barayaronka ku muntu atari ko araronka ngo nukwihangana kuko ngo ibikorwa byonyene bashaka gusunika bikagenda neza. Monday Superstars reka ndabashimire kuvyo ntababwiye kandi mwari mubizi, sigira ngaho muri commentaire kandi ari ukuntu nyene umengo mandiko ndivuga nangira gutya nimusigiye ngaho commentaire mumbwire eske Adijo koma byageze gute canke nimba ari inkuru nababwiye ntarangije nimushire ngaho niyande hoho mukeneye. Ni Monday Superstars reka tuje dusubire kandi ku munsi wa mbere. Ciao ciao.